mavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko. Niteka n'umunezero byo gusubira kubana namwe inshuti namwe bakunzi ba radio RPA ndabaramutse nongera ndabaha n'ikaze muri ano makuru y'ikiganiro Humura Burundi twabateguriye kuri uyu munsi wa gatandatu genekerezo ya gatandatu ntwarante umwaka wa 2021 amakuru ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Abantu barenga 280 baratowe umugera wa corona muri indwi mu bibanza bibiri bipimigwamwo ico kiza mu gisagara ca Bujumbura. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe n'ishira hamwe OMS bavuga ko abantu bafise hagati y'imyaka 25 na 59 aribo bangamirwa cane n'umugera wa COVID-19. Leta ya Tanzania yarayisubiye kwemerera igihugu c'u Burundi kugifasha kugira ngo cinjire mu muryango SADC navyo nyene twabibateguriye. Mu higabane kw'isoko tuza kurabira hamwe intererano z'abakenyezi mu nzego zifata ingingo mu gihugu. Ubuhinga bw'ivyuma Fabrice ndi mu rukundo afadikanije na MS Steven Ingeko nibo batuma amajwi n'amasanamu bibashikira mu kanyisase idonido ryano makuru. Makuru tuyahera mu gisata c'umutekano musitanteri wa komine Vugizo intara ya Makamba yaraye arusimvye mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho bicira umuriro. Muri ico gitero nta wahasize ubuzima canke ngo akomereke uretse ingendeshwa ya musitanteri yononekaye. Uyo mutegetsi asaba abanyagihugu arongoye kubandanya bafatanye mu nda amatohoza nayo ngo akaba yatanguye. Inkuru ya Innocent Valentin Singirankabo. Hari igihe cy'isaha 3 z'ijoro ryakeye ku mutumba Rutegama zone Gishiha muri komine Vugizo y'intara ya Makamba aho musitanteri w'iyo komine Gerard Hazimana ari kumwe n'umupolisi amucungera ubuzima urongoye zone Gishiha umugenduzi arabivyindero mu ikomine n'umushoferi yarabatwaye bagwa mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho. Igihe ico gitero caba ingendeshwa barimwo yari igeze neza na neza ku metero 200 z'igitarugwa c'uruzi Fute. Gerard Hazimana musitanteri wa komine Vugizo yamenyesheje kuri radio Isanganiro ko naho babarashe amasasu 6 ngo Imana yarakinze kuko imodoka barimwo ariyo yonyene yononekaye. Yateri imodoka yatobaguritse bayirashitsoro nka zitatu cyane zindi ibiyo bijya byo cyo ku mushoferi n'iki wanje na parabrise n'iki nyuma ni radiateur ndasha ntangorane nimwe kabiri n'ubu twagiye kazimbira twakira abantu turangura imirimo ya misi yose bikenewe twabikora ndasha twatanga twese umutekano wari mwiza cyane bikurara abantu umutekano wari mwiza cyane tuzi nyene abanyagihugu bo muri komine Vugizo y'intara ya Makamba bavuga ko batewe ubwoba n'ivyo vyaraye bibaye. Nayo musitanteri Gerard Hazimana avuga ko ico gitero caraye kimubayeko kitosamaza abanyagihugu ngo kuko ikomine arongoye yari isanzwe ifise umutekano. Agasaba abanyagihugu kubandanya bafatanye mu nda akamenyesha kandi ko amatohoza yamaze gutangura. Arakoze Innocent Valentin Singirankabo. Mu gisata c'amagara y'abantu abantu babiri barapfuye bahitanywe n'ikiza ca COVID-19 mu gisagara ca Bujumbura. Umwe muri bo nkuko amasoko ya RPA mu gisata c'amagara y'abantu abimenyesha no mukenyezi yacikaniye ku bitaro vyitiriwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore ku munsi wa mbere. Ugira kabiri nawe n'umutama yaragwariye kuri clinique la Colombe aho beshi bita kwa Sofoni. Ivyo bitaro biri hafi y'ikibuga c'umupira w'amaguru citiriwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore muri zone Rohero akaba yapfuye ku munsi wa gatatu. Ivyo biza vyiyongera ku bitigiri vy'abandi umugera wa corona biguma vyiyongera. Amakuru atangwa na bamwe mu bajejwe igikorwa cyo gupima ko karanda amenyesha ko abantu 289 basanze baranduye iyo ngwara. Ibitigiri byo gushika kuri uyu wa gatanu ni mu bipimo vyakorewe mu bibanza bibiri kuri ETS Kamenge hamwe no muri zone Kanyosha. Aya makuru akabandanya yemeza ko abantu 32 muri abo 289 batowe ico kiza ari abasirikare bakorera mu kigo Iskamu ishure kaminuza rya gisirikare.
hagati aho muri ico gisata nyene abantu b'imyaka iri hagati ya 25 na 59 mu Burundi ngo nibo bandura cane umugera wa corona gusumba abandi kubw'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu cegeranyo cashizwe ahabona n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi bufatikanije n'ishirahamwe gitaho amagara y'abantu kw'isi OMS berekana ko uburere bw'ubuvuzi burenga 30 bumaze gutogwamwo akaranda ka corona kuri 49 buri mu gihugu. Iyi nkuru twayiteguriwe na Walter Kwizera. Mu burere bw'ubuvuzi 47 buri mu ntara 18 zigize igihugu cy'u Burundi 35 buramaze gutorwamwo akaranda ka COVID-19 no kuvuga 74 kwijana nkuko tubisanga mu cegeranyo cyo kwigenekerezo rya kabiri ntwarante uyu mwaka w'2021 cyashizwe ahabona n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe n'ishirahamwe OMS gitaha amagara y'abantu kw'isi. Muri ubwo burere akarere k'ubuvuzi ka Meri ya Bujumbura niko gafati ya mbere mu bitigiri by'abarwaye n'abandura COVID-19 ku bwinshi. Ako karere gushika uyu munsi gaharurwamwo abarwayi 1467 no kuvuga 66 kwijana. Hagakurikira akarere ka Muyinga gaharurwamwo abamaze kwandura 215 bangana n'9 kwijana. Mu kibanza ca gatatu hazi intara ya Gitega iharurwamwo abarwayi 130 no kuvuga 5 kwijana. Inyuma y'izo hakaza Ngozi n'Amakamba ziharurwamwo imwe abarwayi 2 kwijana y'abamaze kwandura. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bufadikanije na OMS buvuga kandi ko 49 kwijana muri abo bandura ari ab'igitsina gabo, 25 n'ab'igitsina gore nayo abasigaye ngo ntibaramenyekana neza. Byongeye benshi muri abo batorwa akaranda ka COVID-19 n'abantu b'imyaka iri hagati ya 25 na 59. Kuva uyu mwaka w'2021 utanguye rero ico cegeranyo kimenyesha ko abantu barenga 23 ku munsi aribo bandura umugera wa COVID-19. Aha mwomenya ko kuva uyu mwaka utanguye abantu bangana 2224 aribo bamaze gutorwa umugera wa corona mu Burundi, kandi benshi muri bo nabayanduriye mu gihugu hagati ku rugezo rwa 87 kwijana. Naho biruko gushika ubu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwemeza ko abantu 3 aribo bamaze guhitanwa nako karanda. Ni mu gishiramwe Rukirisu Caritas Burundi cyo ryavuze muri Mukakaro umwaka uheze kabarenga 10 aribo bamaze guhitanwa nako karanda. Ubijanye n'imigenderanire y'igihugu ca Tanzania caraye gisubiye kwemerera Uburundi ko kizobufasha kwinjira mu muryango w'ibihugu vyo muri Afrika y'ubumanuko SADC mu mfunyapfunyo. Uwo muhango bawushizwemwo n'ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Tanzania n'ibindi bihugu. Subwa mbere rero Tanzania yemerera Uburundi kubufasha kwinjira muri uyo muryango ariko bikananirana. Ino nkuru twayiteguriwe na Deje Irakoze. Baranyeretse mu buhinga bw'ivyuma ko ino nkuru itaraboneka, turaza kwigaruka ko mu kanya aho ibonekera. Ubijanye n'intwari bereye imirimo irangurirwa mu gisagara ca Kirundo no mu micungararo yaho yarahungabanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu bitewe n'ibikorwa byo kubaka ingoro y'umugambwe CNDD-FDD yo ku rwego rw'intara. Abasanzwe bikorera utwabo bakavuga ko batakiriye neza iyo ngingo ibabuza kuja kwiyungunganya. Hervé Yuhire yabiduteguriye. Hingiye cy'isaha imwe z'igitondo kuri wa gatanu niho imirimo irangurirwa mu gisagara ca Kirundo no mu cungararo yaco yahungabanijwe n'ibikorwa vyo kubaka ingoro y'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'intara iri ku mutumba wa Rugero ya mbere. Yaba isoko nkuru aho mu ntara ya Kirundo ntiyaremye canke ngo amabutike yemererwe kugurura, eka n'uruja n'uruza rw'abantu rwarahagaze. Ni mu gihe imbonerakure zazashizwe mu mahwane y'amabarabara yose kugira ngo zitegeke abantu bose kuja gukora kuri iyo nyubakwa. Bamwe mu banyagihugu baganiriye na RPA basanzwe bikorera utwabo dutuma babaho ku munsi bavuga ko uku gutegekwa kuja muri ivyo bikorwa ataho bitaniye no guhohoterwa narirya intererano bagiye barasabwa bayitanze. Intererano yo kubaka iyo ngoro y'umugambwe CNDD-FDD muri ntara ya Kirundo yatanguye gutozwa mu mwaka wa 2017. Umunyagihugu wese kuva ku ofisi imyaka 16 yasabwa gutanga amafaranga 500. Umudandaza yatanga kuva ku bihumbi 200
gushika ku bihumbi 100 eka ngo hari n'abayarenza kugira boroherezwe mu kazi kabo. Umwigisha yasabwa gutanga amafaranga 10,000, umuforoma 15,000, nayo abayobozi b'ibisata bitandukanye bagatanga 50,000. Koibutsa ko kuva mu mwaka wa 2018 ibikorwa vyo kubaka iyo ngoro bitanguye, amabariyeri hirya no hino mu mitumba itari mike yo gutoreza ko iyo ntererano yashizweho gushika n'ubu. Bamwe mu banyagihugu batari bwatange iyo ntererano bagiye bakwa ibikoresho vyabo nk'amasuka, imipanga, ibikoresho vyo kubaka n'ibindi mu ntumbero yo kubagondoza ngo bashobore kwitanga. Hervé Niyuhire, tuve mu ntara ya Kirundo tukiri mu gisata c'intwaro nyene tumanuke mu gisagara ca Bujumbura mwisekeza ry'amazu ariko arasamburwa muri zone Musaga. Uyu munsi RPA ibabwira amazu amwe atabomowe kandi yubatswe ahantu hadakurikijwe amategeko. Ivyo abanyagihugu babandanya kwerekana ko ari akarenganyo. Inkuru ya Eroge Divin Remesha. Utwo tuzu two kudandarizamwo bita kioske tuvugwa n'abanyagihugu bo muri zone ya Musaga tutabomowe nuturi kujya kabiri ahinzu gizwe n'imbaho idandarizwamwo inzoga bita Fangas itabomowe. Imvongo nuko bo bazwi na leta. Kuri iryo barabara nyene hafi ya hari ishure nshingiro hari utuzu bahora basudira ivyuma n'akandi basanzwe bakoreramwo ibitanda twimura aho bita kwa Mujehova mu gihe utundi twabomowe. Kwibarabara rya gatatu uja bucuruza impimba hari inzu y'imbaho babaziramwo n'ubu barakora ukuri kwamye. Ubandanije gato hafi yaho hari kioske bavugiriza nk'umuziki nayo nyene ntiyabomowe. Utwo tuzu twose badandarizamwo bita kioske tugikora kandi hadakurikijwe amategeko nutwa abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD. Abanyagihugu bo muri zone Musaga basaba ko iyo ngingo yo kubomora utuzu two kudandarizamwo bita kioske yokurikizwa ku bantu bose. Devote Ndayisenga mustanire wa commune Muha arahakana ivyo abanyagihugu bavuga, akavuga ko utuzu twose tudakurikije amategeko dutegerezwa kubomogwa. Arakoze Eroge Divin Remesha. Tugaruke kuri ya nkuru ijanye n'imigenderanire. Igihugu ca Tanzania caraye gisubiriye kwemera Uburundi ko kizobufasha kwinjira mu muryango w'ibihugu vyo muri Afrika y'ubumanuko SADC mu mfunyapfunyo. Uwo muhango bawushizwemwo n'umushikiranganje w'imigenderanire ya leta ya Tanzania n'ibindi bihugu. So bwa mbere rero Tanzania yemerera Uburundi kubufasha kwinjira muri uyo muryango ariko bikananirana. Twabiteguriwe na DG Irakoze. Paramagamba Kabudi umushikiranganje w'imigenderanire ya Tanzania n'amakungu umuhango wo gufasha Uburundi kwinjira mu muryango w'ibihugu vya SADC yawushikirije ari mu rugendo mu ntara ya Kigoma hari kuri uyu wa gatanu. Kubw'ikinyamakuru cyo ku rubuga ngurukana bumenyi millardayo.com bari baramutse bagira inama mu mugwi w'amaho ujeje gufashanya hagati y'u Burundi na Tanzania. Uburundi bukaba bumaze kwanyigwa kwinjira muri uwo muryango w'iterambere ry'ibihugu vya Afrika y'ubumanuko SADC incuro zigera kuri 3. Ubwa mbere hari mu kwezi kwa kabiri umwaka w'2017 ico gihe uwo muryango wankiye nyakwigendera wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza atana byinshi biriwe barasigura. Ubwa kabiri hari mu mwaka w'2019 aha Uburundi bwabwigwa ko budakwiza ibisabwa kugira bushobore kwinjira mu muryango wa SADC. Uburundi bwasabwa kubanza gukemura ibibazo biri mu gihugu bijanye n'umutekano n'agateka kazina muntu eka mbere n'ibibazo by'umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Kuva mu kwezi k'umunani 2019 kugeza mu mwaka w'2020 umuryango wari urongowe n'umukuru w'igihugu ca Tanzania John Pombe Magufuli akaba yari yemereye Burundi kuzobufasha uko ashoboye kose kugira ngo bwinjire muri uwo muryango. Chini ya wenyekiti wa Rais Dr. John Pombe Magufuli tutakusaidia ili Jamhuri ya Burundi nayo iwe mwanachama wa nchi za SADC ikiwa ni kuenzi Kassim Majaliwa umushikiranganje wa mbere wa Tanzania yariko abishimangira kwigenekerezo rya 18 ruheshi 2020 umunsi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yimikwa. Ariko amezi abiri nyuma igihe umukuru w'igihugu ca Tanzania John Pombe Magufuli yasubiza ubwo burongozi yavuze ko n'ubu Uburundi butarakwiza ibisabwa. Arakoze na Deje Irakoze. Mu bijanye n'agateka kazina muntu naho abanyagihugu bakorewe amabi hamwe n'amashirahamwe haranira agateka kazina muntu akorana n'umugwi w'agateka kazina muntu n'indorerezi barafise uburenganzira bwo kwitura sentare ya Afrika y'agateka kazina muntu biciye muri uyo mugwi mu gihe iyo leta yakozwemwo ayo mabi yateye umukono ku masezerano yashinze iyo sentare.
bishikirizwa na Thierry Ntibasame ahasigura ko naho leta y'u Burundi itarasohora itangazo ryemeza ububasha bw'iyo sentare ya Afrika y'agateka kazina muntu umugwi wa Afrika w'agateka kazina muntu ushobora kwitura iyo sentare ni mu butumwa bugira 14 bw'isekeza ryo kumenyekanisha amasezerano y'agateka kazina muntu ryatangujwe n'urunani rw'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi CBDDH mu mfunyapfunyo. Thierry Ntibasame ajeje gutanga makuru mu runani CBDDH. Nkuko mwabikurikiranye mu biganiro twabashikirije ku bihugu 31 bimaze gutera igikumu ku mategeko agenga sentare ya Afrika y'agateka kazina muntu bitandatu gusa nivyo bimaze gutanga urwandiko ruha uburenganzira iyo sentare bwo kwakira ibirego bishikirijwe n'abanyagihugu ku gatwe kabo canke amashirahamwe yigenga asanzwe akorana na komisiyo ya Afrika y'agateka kazina muntu nk'indorerezi. Ariko naho leta y'u Burundi itarashikiriza urwo rwandiko rwemerera abarundi kwitura bo nyene iyo sentare nk'uko ingingo ya 34 y'amategeko ayigenga mu gace kayo ka gatandatu ibisa abakorewe amabi barashobora gushikira iyo sentare biciye muri komisiyo ya Afrika ijejwe agateka kazina muntu mu gihe umunyagihugu yakorewe ihohoterwa maze akabimenyesha komisiyo ya Afrika. Iyo komisiyo iraheza ikitura sentare mu gihe isanze bikenewe. Ubwo bubasha butuma komisiyo ya agateka kazina muntu iba ikirara abanyagihugu baca ko mu gushikira sentare ya Afrika mu gihe leta z'ibihugu vyabo zikibabereye intambanyo yo gushikira iyo sentare ataho barinze guca handi. Urunani CBDDH rumenyesha kandi ko kubona leta y'u Burundi yima uburenganzira abahohotewe bwo kwitura sentare ya Afrika y'agateka kazina muntu ari uguhonyanga amasezerano ya Afrika y'agateka kazina muntu iyo leta yiyemereje yonyene n'ubunyene. Thierry Ntibasame nkuko tubisoma mu ngingo ya 36 y'amategeko ngenderwa ko ya sentare ya Afrika mu gihe komisiyo ya Afrika gateka kazina muntu yituye sentare ku izina ry'uwahohotewe niheze igashiraho murwi ugwizwe n'abakomiseri hamwe n'abandi bahinga mu mategeko kugira bakurikirane urwo rubanza. Vyongeye sentare irafise ububasha bwo gutuma ko no kumviriza uwo yahohotewe canke ishira hamwe riba ryaserukiye uwahohotewe mu gutanga amakuru muri komisiyo. Ni nkenerwa cane rero ko abakorewe ihohoterwa ry'uburenganzira bukingiwe n'amasezerano makungu igihugu cacu cateye ko igikumu bijukira gutanga amakuru muri komisiyo ya Afrika ijejwe agateka kazina muntu. Twisunze ingingo ya 2 n'iya 6 z'amasezerano mpuzamakungu y'agateka kazina muntu ariyo Declaration Universelle des Droits de l'Homme mu Gifaransa, leta y'u Burundi yabwirizwa gutanga urwandiko rurekurira sentare ya Afrika kwakira ibirego bishikirizwa n'abanyagihugu. Ariko igihambaye kuruta nuko leta yoreka ubutungane bw'igihugu bugakora bwigenga kwankira abahohotewe n'abakozi ba leta uburenganzira bwo kuronka ubutungane no guhonyanga amasezerano ya Afrika y'agateka kazina muntu. Mu runani rw'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi CBDDH mu mfunyapfunyo y'Igifaransa tukaba tubona ko sentare ya Afrika yari ikwiye gusaba inama y'abakuru b'ibihugu guhinyanyura amategeko iyo sentare igenderako protocole à la charte portant création de la cour mu ntumbero y'uko sentare iba koko urwego rwo gukingira uburenganzira bw'abanyagihugu. Humura Burundi. Amakuru y'ikiganiro humura Burundi tuyabandanirize mu bijanye n'ibidukikije abakora mu gisata cyo gukingira ibidukikije baratewe impungenge nuko ibiti kama bito bito bishobora guhona mu ntara ya Gitega bivuye ku barimyi b'ibiharagi barondera ibirembezo. Bamwe mu barimyi bo muri iyo ntara bavuga ko ibiti byo kurembera ico gitegwa bibagora kuronka bagahitamwo kwihereza amashamba. Inkuru ya Hashere Kagisi. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010 abarimi biharage by'ibirembegwa batera bongerekana mu ntara ya Gitega gushika aho ubu igice kinini c'abarima ibiharage basigaye barima mwene ivyo. Bavuga ko vyimbuka inshuro zitatu zirenga gusumba ibiharage bisanzwe. Ariko rero abo barimyi bamenyesha ko bafise ingorane zo kuronka ibirembezo. Abadafise amashamba y'imikaratusi kugira bakuremwo uduti duto duto two kurembeza bahitamo kuja mu mashamba kurondera ibiti kama bito bito barembeza. Aho ni nk'imisasa, amatovu, imishonge, ibishayishayi n'ibindi. Hari n'abahitamo kugura ibirembezo aho umuganda umwe ugurwa amafaranga ari hagati y'500 n'igihumbi n'500 bivanye nuko ungana naho biri. Iruhande y'ivyo haradutse ubusuma bw'ibirembezo aho ababirondera baja mw'ishamba ry'umuntu atawubabona nko ku mugoroba canke mu gaturuturu bagaca ibirembezo bashaka. Harabavyiba bagomba ivyo bagurisha n'ababa bagomba ivyo barembeza. Ivyo rero bikaba bizana amatati iyo abavyiba bafashwe. Abakora mu byo gukingira ibidukikije bavuga ko guca ibirembezo by'ibiti kama bito bito bibandanije ku rugero runini bishobora gutuma mwene ivyo biti bihona
kubibona kuko byinshi muri byo bidasubira kunaga iyo biciwe. Hakaba ngo hari bimwe muri mwene ivyo biti ubu byahonye kandi mu myaka yahera byari bigwiriye. Naho abarimyi bagira ingorane mu kuronka ibirembezo bamenyesha ko batazoheba kurima ibiharage vy'ibirembegwa kuko vyimbuka. Arakoze na Hasher Kagisi muri ico gisata nyene c'ibidukikije imyongo igize Burundi ni myinshi ariko hakingiwa amahegitari 78 gusa mu gihugu cose bivugwa na Mamerisa Bushimike umukuru wishira hamwe abagenzi b'ibidukikije uyo aharanira ikingirwa ry'ibidukikije amenyesha kandi ko afatiye ku itegeko rigenga amazi leta yari ikwiye gukurikirana neza abarimyi barimira muri iyo myonga mu ntumbero yo gukingira ibidukikije. Mamerisa Bushimike arongoye ishira hamwe abagenzi b'ibidukikije. Imanda murazi ko tuzisanga mu ntara zose z'igihugu c'u Burundi, ariko rero hariho ahantu hakingiwe ho leta yemeye ko hakingiweho amasezerano ya Ramusar yemeza ko ahantu hane hakingiwe kubera ari ahantu hari ayo mazi hangana na hegitari 78,000. Naho ni mw'ishamba cimeza rya Rusizi, mw'ishamba cimeza rya Ruvubu, mu rubanda rw'uruzi Maragarazi, hanyuma na paysage aquatique protégée dinoro mu Kirundo. Iciza rero caho hantu nuko habika amazi mu gihe c'agatasi, hanyuma rero mu gihe cici akazararikura makeyi agenda mu nzuzi. Rero mvuze yuko adakingiwe sinoba nihenze na gatoyi. Heraba hose abarundi benshi batunzwe n'umwimbu uva mu biterwa vyatewe mu rubanda. Unahaje bahora bavuga ngo aménagement des marins bakoresheje ubuhinga bwa kijambere bimwe bita kugazura kujya ntibaba bakingiye ibidukikije kuko amazi acava yose agatemba kandi muza ayo mazi yahora afata imicafu yose izanywe n'imvura ivuye ku misozi hanamiye imanda igaca inunuzi iteye nk'umubirikira ibicafu byose bigasigara muri bijya vyatsi najya amazi. Ikindi kintu turavuga ko abateguye itegeko rigenga amazi batibagije ko abarimyi nabo batazoronka aho barima. Iryo tegeko rivuga yuko atawukomakoma na gatoyi imetero 5 uvuye ku mazi uduga mu rubanda. Urumva iryo tegeko ni ryiza mugabo utubanda ni dutoyi, hari usanga ari imetero 3, imetero 5. No kuvuga yuko bigoye iryo tegeko ko rija mu ngiro, no kuvuga barabuza abarimyi canke iryo tegeko rikaja mu ngiro. Kurya kugazura, kujya kurima, kujya gukwabura, kujya guturira mu rubanda aho barima bituma ayo mazone adakingiwe kuko vyabinyabuzima birasha y'amazi ntaba akibitswe ngaho muri ugo rubanda haca hatangura kuma buhoro buhoro tukabura ibinyabuzima tukabura amazi yahora ateye nk'umubirikira ayungurura imicafu ivuye ku mutumba izanywe n'imvura. Rero dusaba leta y'u Burundi kwicarira ico kibazo. Uwo kaba yari Mamerisa Bushimike arongoye ishira hamwe abagenzi b'ibidukikije. Tujabuke imbibe z'u Burundi mu makuru ajanye n'impunzi tubabwira isoko yahora iremwa n'impunzi z'abarundi bo mu ikambi yanduta mu gihugu ca Tanzania yugawe kuri uyu wa kane n'abarongoye iyo kambi. Insigura impunzi zahawe ngo nuko umwe wese yoja kudandariza muri zone asanzwe abamwo. Ibiheza bigatera makenga izo mpunzi aho zivuga ko ivyo ari umugambi wo kumenya zina mudandaza wese ahaba kugira agigwe ko iterabwoba n'ubusuma bw'ijoro nkuko vyama vyabaye muri iyo kambi. Ino nkuru nayo ni ya Vicky Chris Ninteretse. Impunzi z'abarundi bo mu ikambi yanduta basanzwe bacururiza mu isoko yanduta ntibemerewe kurema iyo soko kuva kuri uwa mbere w'indwiza. Impunzi zo muri iyo kambi zivuga ko iyo ngingo yafashwe n'abarongoye ikambi kugira ngo abadandaza baje gucururiza mu mazone babamwo. Ahahura soko bakeneye kuhatera ibiti hanyuma bari basanzwe bakorera muri utwo dusoko nabo bakarondererwa ngo ibindi bibanza mu yandi mazone basanzwe babamo. Ni ukuvuga uwacuruza wese ategerezwa gucururiza mu zone abamo. Ariko izo mpunzi zivuga ko zifise amakenga kuri iyo ngingo yafashwe kuko ishobora gutuma umutekano w'abadandaza uhungabana. Ico rero ni ikibazo gikomeye kubera hamwe vyogenda nk'uko impunzi yose ikora urudandazwa uko ari bwo bwose igakorera mw'izone ibamo bizoba vyoroshe neza kugira urutonde rw'impunzi zicuruza. Rero abapolisi bazoca baza baraza kunzu kunzu zaho izo mpunzi zisanzwe ziba zikuburira urucuruzi
hanyuma bagaca babiruka ko batabivye zobagira k'iterabwoba abona ko biharaye no kwishwa bicwa. Mwumenya ko iyo soko yo mu ikambi ya Nduta ariyo nyene yari isigaye nyuma y'uko izindi zibiri, imwe yahora muri zone ya 5 n'iyahora muri zone ya 12 zugawe n'abarongozi b'iyo kambi mu kwezi kwa Munyonyo 2019. Wanyu uvuga babangamiye amashamba ingo ndabakwereke uca wumigwa raba kuva haduhagaze gushika hariya amasagera aho hose naho umuntu umwe rudende yo akagahinga kose aho se hahora amashamba bazana amatronsoneze ibiti baricira amamashini araza bararimagura sha ivyo arivyo vyose hasi umunyagihugu asanzwe asanzwe n'uwo hejuru kandi atari uwo hejuru hasanzwe hariya mu gashorishori mu bihangange bamwe birirwa bariruka kwa nyagihugu basanzwe ngo haneje amashamba mana y'isi n'ijuru nibahere kuri ivyo bihangange. Mukigabane ku isoko no munsi tuza guhagarara ku ntererano z'abakenyezi bari mu nzego zifata ingingo mu gihugu imbere y'imisi biri kugira hahimbazwe umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Kigabane ku isoko tugishikirizwa na Bertrand Ngendakuri. Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Mu myaka iheze iserukirwa ry'umukenyezi mu bibanza vya politike ryarateye rije imbere. Akarorero nko mu nama nshingamateka mu mwaka wa 2015 abakenyezi bari baserukiye ku bice 23% mu mwaka wa 2020 bashika ku bice 36% muri kino gihe bakaba baharugwa mu bice 39% nkuko ivyo bitigiri tubisanga mu vyegeranyo vy'amashirahamwe y'abakenyezi. None abo bakenyezi batowe biciye mu matora uruhara rwabo goba rungana gute mu bijanye no guteza imbere umukenyezi na cane umukenyezi mwirimizi. Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uno wa gatandatu igerekezo rya 6 ntwarane mu mwaka wa 2021 mukagishikirizwa na Jean Bertrand Ngendakuriyo kazi. Kuva hashizweho inzego nshasha z'igihugu ingingo zitari zike zarafashwe n'abakenyezi bari mu nzego no mu ntwaro. Yamara hari zimwe amashirahamwe y'abakenyezi afata nk'izicinyiza umukenyezi zikamwaka n'agaciro yarafise. Thierry Bigirindavyo ya Television Renaissance aratwibutsa zimwe muri izo ngingo. Ingingo iherutse gufatwa vuba n'umukenyezi ari mu ntwaro yafashwe nk'izicinyiza abakenyezi n'abigeme n'amashirahamwe haranira iterambere ry'abakenyezi niyo kuwa 5 Munyonyo umwaka wa 2020 aho umupfasoni Mamerite Birukundi aramutsa komine Ruhororo iri mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'igihugu yafata ingingo ko kuva iryo genekerezo atamukenyezi n'umwe yemerewe kurenza getsazi 2 z'ijoro atarashika mu rugo. Imbere yaho gato umukenyezi Maria Chantal Nduwayezu asanzwe ari musitanteri wa komine Gishubi intara ya Gitega yari yafashe ingingo nk'iyo ibuza umwigeme wese wo muri komine arongoye kurenza isaha 1 y'ijoro atarashika mu rugo iwabo. Umukenyezi nawe kikazira ko yorenza isaha 1 y'ijoro akiri mu bunywero kiretse ari kumwe n'umugabo wiwe. Uzohirahira akabirenga ko nawe agatanga amande y'amafaranga 10,000 y'amarundi. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayubaha Ndayishimiye mu ntango z'ukwezi kwa Nyakanga umwaka wa 2020 mu ikoraniro ry'abakenyezi b'imboneza yarakuriye inkoni ku gishitsi amashirahamwe aharanira ko umugabo n'umugore bunganya uburenganzira mu rugo. Angeline Ndayishimiye yabwiye atajya umunwa ati mu Burundi ntibizopfa bibaye. Abarundi kazi mukunde mwemere muzokwame muganzwa mu rugo nk'uko vyamye hambere hose. Kubijanye no kungana kubitsina ntaho bizokwigera biba ntaho twigeze biba kandi ntibizokwigera biboneka. Nagira ndabahe akarorero urazofata wicaye iruhande y'umugabo wuguruye n'amazi akunaniye yaba atari n'umugabo wawe ubanza kumuha bakugururire kubera iki wotaye kugiyugura iryo cupa. Ako n'akarero gatoyi kerekana ko ibintu byo kungana abagabo n'abagore banza muvyibagire mu gihugu cy'u Burundi ivyo ntaho bizokwigira biba. Tuzanye ibyo kungana kw'abagabo n'abagore niho kutubahana bitanga
murangurira mu rugo mutegeza kuba chini ya ulinzi. Aho hose amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi yaguma yiyamiriza izo ngingo yafata ko zije gusubiza inyuma intambwe bari bageze ko mu guharanira agateka k'umukenyezi. Bamwe mu bakenyezi birimizi baganiriye na Emile Nibasumba wa Radio RPA babona ko habaye akarusho kaboneka mu bijanye n'iterambere ry'agateka k'umukenyezi, ivyo navyo bakabikesha abandi bakenyezi batowe mu nzego. cyane rero mu mabi akorerwa mu ngo n'imiryango usanga cyane rero ihohotera ry'abakenyezi aho ushobora gusanga umugabo yibona amatungo y'umuryango agata umugore n'abana mu nzu akagera gushinga urundi rugo hirya. Abakenyezi bari mu nzego baca baja imbere yaba abakenyezi bandi birimizi bato bato bagaca bahagurutsa harimo bakagenda gusambura urwo rugo urundi rushinzwe. Enfete abakenyezi bari mu nzego zo hejuru ivyo hasi ngo ntibaraba. Abakenyezi tubona cane bakora n'abatowe ku mitumba aho bagize imana abakenyezi bo ku mitumba baca baja imbere y'abandi. Nk'abakuru y'imitumba mu komine indimwo irimwo imitumba 37 abakenyezi 3 bonyene. Abacengeze zone nta mukenyezi n'umwe dufitemo n'ukuri ntacyo babafasha. Igituma ntacyo babafasha ni uko bari bakeya. Ego mu gihe babaye benshi bomenya abakenyezi ibyo bifuza hama bakabavugira imbere ku ndongozi zibakuriye. Uyu mudamu aradufasha cyane na je ubwanje yaramfashije. Ari mu nzego hariya mu gipolisi muri ENAPO nararenganijwe mu rugo hama arampa uburenganzira bwanje baransubiza utwanje arabakumvuka akabumviriza kurya bisanzwe. Musanzwe umupapa arenganije umugore canke arenganije umwana arabafasha. Ariko umurongo vraiment jewe ntabyo kuvuga ngo coteza abagabo canke iki mugabo uri umukenyezi n'ukuri agateka ko umukenyezi n'ukuri arakubwira ati umwana ntabafite ime kubera nyina hanyuma nyina w'umwana nta kumubora igigufa kumumwirukana hama akita ubutungane kuko afitiye uburenganzira mugabo nturinda kumukomeretsa. Catherine Mabobori yahoze ari umushinga amateka aremeza ko hari intambwe nini imaze gushikwa ko mu iterambere ry'umukenyezi, ariko akavunira akagoha abakenyezi bafata ingingo kumenya amategeko akingira umukenyezi no kuyisunga iminsi yose mu ngingo bafata kugira nibaze bici ico bokijije kubera ukutamenya. Nimba haragiye haraba akarusho mu kungene agateka k'umukenyezi kagiye karatera imbere ni kubera hagiye harabaho abakenyezi b'imboneza, abakenyezi bavuga ati nyabuna ngaha haragahaze kokosorwa mu mategeko, kokosorwa mu mibereho, hanyuma hakaza harafatwa ingingo kugira ngo agateka k'umukenyezi gatera imbere. Ico twogwanirira cyane cyane nuko ivyo twashitse ko bidasubira inyuma. Urumva rero iyo agateka ka muntu gahungabanye muri rusange nako umukenyezi karakuhungabana niho mwumva haza mw'ivyo byo guhohoterwa, niho haza mw'ivyo byo gufatwa ku nguvu, abantu bakabigwiza n'ubusa kubera muri rusange ibintu bitameze neza, nawe ibimwerekeye akabura naho bivugira kuko n'abandi kumbure kuba ari nk'uko nyene. Ni vyiza ko kumbure umukenyezi ashobora guhagararira ibijanye n'akaranga, mugabo iyo ufashe ingingo ifata bamwe ntifata abandi aho ubu uri kurarengera karimbi abakenyezi kuko amategeko yose yategereza kubahiriza n'abantu bose. Ego hariho abakenyezi bari mu nzego kubera baciye mu migambwe, kubera kumbure biza amashuri, mugabo kumbure ibijanye n'agateka k'umukenyezi batigeze babikurikirana cyane. Si kubera yuko uri muka perezida canke muka premier ministre canke wabaye mu nshinga amateka canke wabaye umushikiranganje ko uwo munsi ucurarumenya amategeko agenga abakenyezi. Aha rero ico nobahanura nuko vy'ukuri niyo bagiye kuvuga ikintu ku maradiyo canke ku mateleviziyo canke bagiye kugira amanama bobanza bakamenya amategeko bagiye gukorera ko ariyo kugira ntibahave basanga bariko baravuga igihushanye n'amategeko y'igihugu. Muriyumviye ko agateka k'umukenyezi kisunga agateka kazina muntu muri rusangi. Iyo ntererano y'umupfasoni Catherine Mabobori niciye isozere kigabane ku isoko cyo kuri uno munsi. Bertrand Ngendakwirunje nariko nakibashikiriza ndabaha isango ku munsi wa gatandatu za mu kindi kiganiro nk'iki. Cari kiganiro ku isoko.
Ikigabane ku isoko ca mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo nico gice gisozera makuru y'ikiganiro ho muri Burundi twari twabateguriye kuri no munsi wa gatandatu genekezo ya gatandatu ntwarante umwaka wa 2021 nkengurukire mwebwe mwafashe akanya kukurikira ano makuru bagenzanje b'uruganda rwa RPA umwe wese ico yaterereye kugira ngo ano makuru ashobore kuboneka nawe nyene yakenuye ntibagiye Fabrice ndi mu rukundo hamwe na MS Steven Ingeko batumye amajwi n'amasanamu bibashikira Emmanuel Ningeko mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye ndabipfuriza kugira ibihe vyiza aho hose muherereye. Cari ikiganiro humura Burundi mushikirizwa n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini. Ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.